abarundi turafise ingeso yuko umuntu apfuye aca bamwiza ariko nibaza yuko iyo ni imvugo ya politike ni imvugo ya diplomasi ariko nivyo nantangaza ari ariko arabivuga ko abasigiye iragi ni bimwe namejeje kuvuga ko byose babikoranye babifatanije ibyo systeme bayubakiye hamwe y'ubwicanyi y'ubwibusuma n'ibiki unuye Evariste aratwara umugambwe CNDD-FDD murazi Minisitiri Mbonerakure niwe yayitwara rero avuze ko ari ragi kuza gutwara umugambwe Nkurunziza yarabizi niwe yamuhaye umugambwe uno munsi amatora arazi ko atayatsinze arazi ko agiyeho kubera Nkurunziza yaroganije na sene yiwe baramuha igihugu bagira muha igihugu ubu hari natomboye ngira ngo hariho n'umuntu n'ikintu kimuvuye hejuru kuko umva amategeko wabona yuko Nkurunziza yarafise place nini yo hava muremera rero kwa bivuze uko ntibintangaje ariko jewe kubganje nta kintu kimwe novuga Nkurunziza umunsi umwe basi canke umunota umwe yakoze ciza kubganje ukinzaniye ukakinyesplika ukakinyereka petete no gitahura ariko ntaco nibuka ntaco nzi urumva rero ntaragi by'ukuri yarasize iragira ibi iragi ry'ubusuma iragi ry'ubwicanyi iragi ryo ko tuvyuka iminsi tubona kuri WhatsApp igiziga mu mazi donc ibintu urupfugwa rwabaye ibintu bisanzwe nk'ubuzima mu gihugu agati akaze na muntu kabaya nekakibaho nekakivugwa isi yose baducira ivomo kwiyumvira uburundi bushasha uko buzabaho tuzabaho gute ko uyu yari yatwinjize mu bibazo hanyuma Imana yamuhamagaye hanyuma twebwe tuzabaho gute kandi tumenye ko buriya kora ikiza uzagisanga imbere ntukore ikibi abarundi dukore vyiza tuzabisanga imbere uko zikibi mani zakuriha tu twebwe nk'abantu turi mu buhungiro bamwe ntitwabaje kuvyakira kubera ko urazi ko umuntu yarinze apfa bapfuye agapfuye kabazwe vuba kwanza urabizi nta muntu kwishimira ko yapfuye kubera ko turi ngaha mu buhungiro nyene ni ibintu bamwe tutagiye twemera bitewe n'amarangamutima y'abantu twese ko ntabwo duhurije ku marangamutima murakoze namwe kuduha mikro kugira tugire icyo tuvuze twabimenye byatangwe kuvuga ejo haheze tariki 8 z'ukwa gatandatu kuri wa mbere rurange uhise twumva bivugwa tukabifata nk'inkuru nk'izindi zose nk'uko amarezo sosiyo abivuga akunda gutanga inkuru nyinshi nta wavyibaza ko ari ivyo kuko twari tuzi ko agwaye hama uno munsi niho rero twabonye itangazo rya guverinoma y'u Burundi ivuga ko yitavye Imana yego twabonye nk'abarundi bose twaboneye ku mbuga nkoranyambaga canke rezo sosiyo yego nk'abarundi bose bene iyo nkuru iyo ibayeho akenshi abantu batinda kuyemera bakavuga bati ibi bintu none nibyo cyangwa wenda harimo nk'ibindi bintu by'inkuru nyine za rezo sosiyo cyangwa urabizi hari abakuru b'ibihugu benshi hirya no hino ku isi hagenda bavugwa kubera yenda hari abantu batabakunda bakavuga ngo perezida runaka yitavye Imana namwe ni nka gutyo mwabyakiriye kubera ko gupfa kwa perezida ntago ari ibintu bisanzwe twebwe ku gatwe kiwanje navyakiriye n'umubabaro ko tubuze umuntu mu gihugu yitwa perezida naho jewe mperuka ko kumwita perezida muri 2015 kuko niho amategeko yaramurikurira ahandi yari perezida yivye kiringo rero isuko twabuze igitangaza cy'umuntu bibabaje je vyambabaje nibaza ko nabandi byababaje nka jewe suko twabuze igitangaza cy'umuntu ahubwo nuko twabuze umuntu umwe nka Yerema ikomeye y'ingorane igihugu gifise donc ubutungane bw'u Burundi bwejo hazoza kuko nta buriho canke ubutungane mpuzamakungu bwabuze Yerema idasanzwe y'umuntu yateguye ashira mu ngiro ihonyabwoko ashira mu ngiro
ibyaha byo mu ntambara ashira mu gihugu mu kaga kadasanzwe kuva agitwara igihugu. Hari amabi menshi cyane gose twari twiteze ko azobazwa imbere y'ubutungane tukamenya n'ukuri, kuko hariho ukuri tutazi. Hariho abacu bazimanga tutazi iyo bagiye, hariho no munsi hari byinshi twari kumubaza canke ubutungane bwari kumubaza. Naho rero tubabajwe n'ingene agiye atavyishuye, n'ingene agiye tutamenye go kuri, n'ingene ubutungane buzera imidasanzwe. Naho hari kibazo kuryoherwa ko umuntu yapfuye. Twari tuzi umunsi umwe ko azopfa ko n'umuntu nk'abandi bose, nkuko twatse umunsi umwe tuzopfa, ariko igikomeye ikibabaje nuko agiye tutamenya ukuri kose kuvyo yakoze. Ariko Lionel, enda tugaruke kuri icyo kintu cy'ubutungane. Ibyo ni question dita, ni umwanya, hajya umwanya n'umucamanza mukuru. Ibyo byose yigize victoire ya mbere nuko abarundi banse baremanga yuko adashobora gutwara igihugu ubugira kandi. Suko bijya ibintu vya Gire Supreme n'ibiki yavyise kubera peut-être abonye ko bidapasa, haba mugambwe wiwe, haba mu banyagihugu, haba muri Comité International atotwara ikiringo kira kane. Rero yari nka refuge, yari nkuko agiye kwikingira, ariko ntamenye isi turazi ngene yubatse. Twarabonye dufise amateka menshi y'isi, abapresident bisi bibise guta gukuye bari bakomeye, ba Hitler, ba Pinochet, bande uno munsi barabajijwe n'ubutungane. Hanyuma kuva muri CPI sinde munyamategeko, ariko Burundi bwavuye muri CPI itariki 10 mengo 2019, ibintu nk'ivyo no kuvuga ko canke 2018 sinabimetriza neza, ariko no kuvuga ko ibyaha byose byakozwe imbere y'igihe bava muri CPI babikurikiranagaho. No kuvuga yuko naho nuno munsi biko bikarakogwa kandi byakogwa nawe byakogwa nabiwe, ibyo yakoze imbere nivyo byinshi. No kuvuga ko ivyo byari bikirwa twe kiwe. Rero naho yari yayisigiye, naho yaciye igaragaza kwiproteja n'ibiki nico kibabaje ko tutabonye ubutungane, tutabonye kizira kugira ngo umwana tuzabana tuzovyara ejo canke turiko turavyara babone ko hari ikizira, abarundi babone ko hari ikizira. Umuntu kubona agiye kujya ataciye imbere y'ubutungane, abanyagihugu batagiye kumuraba hafungiwe, birababaje. Hari abarundi benshi Nkurunziza yasa nk'umuntu namwanka ivyo yakora, nanjye nibyo navuga, nanka ibikorwa vyo yakoze canke ariko arakora, kuko ntatango dupfa ntituzi naye ko agiye hari ibihungabana n'ibiki. Nta bihungabana kuko kuba mushigikiye ntibobura no kumwita intwari, kuko ivyo yakoze, ivyo yapanze byarabaye. Yari ivyo amatora birakunda, arashiraho witwa Evariste, uno munsi azorahereje canke hirya ejo. Muzi neza ko atatowe, muzi ingene yagiyeho, nta muntu umwe atabizi. Donc mission yiwe yahejeje, yayirangije kuri kote ya CNDF yayirangije. Yaragararije isi, aratwara mu mafuti, arica igihugu, baramushigikira, arabashigikira. Rero systeme ni siwe, ni systeme. Umunsi umwe yotemvye muri douche na hato bari atopfuye nkuko apfuye, ni urabona ko ari urupfu ruje d'une façon donc kikiza gihuruduka. Naho no munsi twari tuzi ko ashobora gupfa, naho tutazi ryari. Mugabo le système il est en place, le système continue. Bon, kiretse ugiye gutwara peut-être avuze ati kana bihindure ndabe shira ibintu ku murongo, ico dutangaza kuko yashikizwe nawe yashizweho na système bari basangiye yarimwo kuva baza byo bishe bavyiciye hamwe. No munsi yamwita ngo sogo. Urumva rero nta kigiye gupfa, nta kigiye guhinduka, nta uwo kwibesha ngo ari ntugiye kuba bishasha ngo bikini ntabibaye, ntabijaye. Ahubwo abari kwagwanira amategeko, bari kwagwanira ko darusha, bari kwagwanira ukuri kumenyekana mu Burundi, iteka ry'igihugu. Nibaza ko bandanya bareka ntibozumazwa n'ivyo n'urupfu rwiwe, bo bandanya bakabandanya kugira ngo ejo tuzoronka igihugu gifise amategeko, gifise umurongo, gifise cubaha mu makungu. Abantu bose bavuga tu Burundi nkuko twame tuvyumva bukaba ari Burundi. Byo nantangaza ari ariko arabivuga ko abasigirage ni bimwe namejeje kuvuga ko byose babikoranye, babifatanije. Ibyo systeme bayubakiye hamwe y'ubwicanyi, y'ubusuma n'ibiki. Unubuye Evariste aratwara umugambwe CNDD-FDD, murazi Miresi Monera kure
niwe yayitwara rero avuze ko ari ragi kuza gutwara umugambwe Nkurunziza yarabizi niwe yamuhaye umugambwe uno munsi amatora arazi ko atayatsinze arazi ko agiyeho kubera Nkurunziza yaroganije na seni yiwe baramuha igihugu bagira bamuha igihugu ubu haranatomboye ngira ngo hariho n'umuntu n'ikintu kimuvuye hejuru kuko umva amategeko wabona yuko Nkurunziza yarafise place nini yo hava mu Remera rero kwa bivuze uko ntibintangaje ariko jewe ku bwanje nta kintu kimwe novuga Nkurunziza umunsi umwe basi canke munota umwe yakoze ciza ku bwanje ukinzaniye ukakinyesplika ukakinyereka petete no gitahura ariko ntaco nibuka ntaco nzi urumva rero ntaragi by'ukuri yarasize iragira ibi iragi ry'ubusuma iragi ry'ubwicanyi iragi ry'uko tuvyuka iminsi tubona kuri WhatsApp igiziga mu mazi donc ibintu urupfu rwari rwabaye ibintu bisanzwe nk'ubuzima mu gihugu agati akaze na muntu kabaya nikakibaho nikakivugwa isi yose baducira ivomo nta gihugu gushika naho menga ugira isoni wiswe umurundi donc niryo ragira ibi yasize mu gihugu nibaza ko nabajya bari kumwe benshi kiretse ko bamutinya ko ari president ibyo ndiko ndavuga bunshigikira kuko hariho benshi tuzi twasangira urugamba d'Americains babivuze ndabivuze baravuga ati ni umuntu w'inzigo ni umuntu ameze kunuku rero hari hawe ibintu by'abarundi bya kiritire yuko umuntu apfuye aba mwiza ni imvugo tuvuga uko ejo ku mpanda nibagenda kumamba sinzi bazomuhamba nzokumva bavuga ko ari gitangaza ko ari umuntu w'Imana donc niko tumeze nuko tumeze kuko agapfuye kabazwa ivu ntibakunda kwiteranya n'umurambo n'uwapfuye niko twimereye naje najewe nababaye ko yapfuye navuze ko nababaye urumva mugabo kuvuga yuko ngo warirage dusigiye twogira ko oya twoba tufashiraga igiwe twoba tudakunda ikozuko ariko je byo ntangaza gatwe kiwanje aho ndayivuga nk'umuntu aba yamakurikira iminsi yose vya CNDD-FDD turabe ingene bameze mwibuke mu minsi heze gato ingene horavuga byavuga iby'abakoloni yavuge tukana mwibarabara n'imvugo yiwe murabona ko ingene meze rero sinibaza ko ari umuntu twohava twizera ko hoba nakizana gake koza je nta confise agize contraire no tangara hama no vyemera ndayibonye rero tumurindire je ntacu namwiteze ko ahubwo jewe mvuga nti kazoza k'abarundi kari mu minwe yabo akazoza keza k'abarundi kari mu barundi beza bashaka ko ibintu bihinduka positivement ntushobora guhindura ibintu wagiyeho nakujye arazi neza 90% n'abarundi ko batamushikiye barazi ko batamutoye rero mwe mumbwira gute umuntu agiye mu kinwabi mu kirundi mu kinwabi niko tuvyita mu kinwabi nka kijya ciye mu mwango mutoyi uciye mu canzo ko yoza azani amahinduka ntibishoboka kuko arafise abamushizeho arafise ingene yaje arafise n'ivyo yemeye azokora rero ntabishaje ndamubonamwe ni system azobandanya akoramwo ayigaranzuye ashobora no gupfa ayigaranza ashobora no kuvaho canke umuntu ni mugari ejo mu myaka 2-3 ashobora kwikura ko ico kintu kemereye wa mbere aragiye nkunze nibaza ko ari kumuremera gusumba aragiye hanyuma regenero basangiye kujaho basaba mushizeho nabo nta buziye ingene bezo bameze ashobora kuvuga ati je shaka gutwara shaka kugira amateka meza ku isi sinshaka kuba nkuwo nsubiriye Nkurunziza navyo birashoboka ariko probability nibaza kuri mu inferior ya 0 iri munsi cyane kugira beshobore Lionel turashima ikiganiro mwemereye Real Talk Channel murakoze cyane murakoze kuduha ijambo ubwa mbere nta muntu yakwishimira umuntu yafuye bisanzwe abarundi bose tugaza kuba mu kababaro kuko umupresident ni umupresident kandi iyo umuntu afuye umubugaho ibyiza byiwe ariko intambwe tubona ko uyu mupresident yafuye icyo yadusize aduhaye undi mupresident batoye uyo nyakubahwa Neva ndayishimiye icyo turamusaba rero
ni kondoleansi y'abarundi bose ku barundi bose, kondoleansi kuri twebwe n'abandi. Hanyuma tukamusaba yuko yakwihutira gusubiza impunzi z'abarundi zinjiye mu kababaro kenshi cyane. K'imyaka 5 twahunze igihugu, uwaduhungije n'uyo yafuye, hanyuma nta kindi gishobora kutuzibira, hasigaye inguvu ziwe asubize abarundi ahantu hamwe, twese adusubize nk'abarundi dukundane mu gihugu.